turabahaye ikaze mu kiganiro ganira na muganga, kiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega. Mu kiganiro cy'uno munsi mukurikirana abantu bashinga intahe bavuga ko bituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega kikabakiza ingwara nyinshi bari bamaranye igihe zari zarananiranye gukira, zikaba zagiye gukira ari uko bituye ico kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Kino kiganiro mushobora kugikurikirana muciye kuri YouTube no kuri Facebook mwandika ijambo inshuti ya bose. Tudatevye rero reka twinjire mu kiganiro nyezina aho dukurikirana abashinga intahe bavuga ko bituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega kikabakiza ingwara nyinshi bari bamaranye igihe bagendana ndetse bivuza ntizakira, zikaba zagiye gukira ari uko bituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega. Nari ngwaye ingwara zigoye zikomeye, jewe ndiko ndagenda ahantu henshi sinahaduga kabisa, imitsi yagumumenga mu mavi ndafatana ngakorora ibihe birebire, inkorora yagumamwo mu muhogo ibintu byaramfata bikandweza simire mu bwonko hose ukamenga ntibigenda kabisa, nkumva ko mu bwonko umenga n'umutwe waratakaye kabisa. Je nari ngwaye ingwara zigoye, hagera ku mugoroba ngasusumira nkafatwa umenga ni malaria bikanka, harageze n'igihe nyene numva ko nashikiye umubiri wose hamwe no mu bihimba vyirondoka, numva ko bitagigenda neza. Ingwara zimwe mu kumfata kenshi na kenshi narasusumira neza nkamenga ni kujya kwa malaria, hageze ku mugoroba nkaja mu gitanda nkifuka bikanka, nkagerekeranya impuzu amashuka bikanka byose. Mu nyuma rero maze gushika ino rero niho maca mu mpimba ngaha mu kigo inshuti ya bose, mama rero mpava ndafata iyo miti ko bayinkurikiranije, maze kumara imiti ubu ndumva gahe. Jewe nari maze umwaka wose ntazi ivyo ngwaye vyanka, mugabo maze gushika ino baciye bampima barambwira ati hasima urayifise, barambwira ko maromatizme yose arimwo, baca barampa imiti rero n'izo ngwara nyene zo mu bihimba vyirondoka nyene barampa imiti burije numva ari sawa. N'ivyo vyo mu mutwe mu bwonko byose vyarimwo, ivyo vyo mu mavi byose vyarimwo, ivyo vyo gukorora no guhema nabi mu mihogo hose urumva vyarimwo byose. Mu mutwe narisinzirira ko cane, nkamenga ndiko ndayingwa no guma numva utuntu tw'imiyinga tuvuga, nimba ni ari ibintu ndiko ndakora sinibuka, naho yaba umuntu anjiye impanda ndenganye wamenga ubwonko ntibwamubonye, niyo naba ngomba kumutuma ikintu namubona yarenze nkisubira kumwumvira yuko nari kumutuma yamaze kurengana. Ivyo byo guhema narumva ko hari ibintu numva umenga bica bikurikira kujwira, nkumva ko nyene imbeho itoborera hariho hose, rero nkifuka bikanka guhera nkaca mpezagirika cane, cyane nshitse ku mudugo bikanka ko nduga ngahezagirika cane, rero bigaca bishiramo ibintu byo kujwira, byajwira inyuma yo mu muhogo tuvuge bizanana no mu gikiriza, nkaca nkorora cane hakaguma hazi igikorwa ciburuka kidahera. Tuzo mu mavi zozo urumva mvuye hasi byaraturika, nimba nicaye ndi ku ntebe mu kuva hasi byarangora, nkumva mu mavi hafatanye ibinyanya n'injyane mwijoro, nkumva nyene menga nubye muntu yapfuye, niyo wari kujya kukinuma sinari kuvyuma. Mu mutwe umva numva ibintu bisuma gusa, wamenga nujye muntu ariko yumva kavura kagwa bukebuke, bigaca binteza gatiro nkaca nje ngaho nkisinzirira, n'ibintu naho byabiri impande yanje naho bari kubiyora kabitwara navyo nari kumenya. Iyo ngwara bambwira ko umwanya umwe ngo ari amaraso adakora neza, bakambwira ngo na infection, rero aho nshikiye no ku inshuti ya bose n'ukuri byaciye bikunda. Iyo miti maze kubifata yose byagiye birahera, numva byarahetse ubu byarahetse. Ingwara zarakize kabisa, je no shinge ntaye kuko ubu ibintu ntahora nterura ndabiterura, imizigo ndaterura, ubu nikinga ndarijako, hanyuma kuduga ahantu nahora nduga ubu ndahaduga, ubu ntangora na nto imfise. Niyo nagomba guterura amazi ngo nuha kugira umuntu afata agasenga ati amazi atakoreje igikombe, sinashaka kuduza gatsinke ngo ninywesha amazi, ingufu zose zaraheze. Gari nko bumuga nyene kuko nanata bintu gishoboye utaduga ahantu ngo ntigishoboye gutunganya ivyo wahora utunganya mu bisanzwe ni nko bumuga. No bifata uko nari nk'ikimuga cyaza kihinduka, numva nk'ivyo byo guhema, hari nk'imiti bampaye ngaha nacisha mu mazuru, nk'ivyo byo guhema haca numva biza bihera niyo ndi ku rugendo. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega, haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi, mugisanga hirya ya komine Ruyigi, inyuma ya Croix Rouge, hepfo ya Ecofosa Kado, imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo, ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo.
Ngozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mu Gisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mu Gisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru. Ibujumbura mu Gisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo. Imakamba mu Gisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mu Gisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi. Akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Nari ngwaye umutima, uwo mutima rero ugatumwa n'itabi. Iryo tabi rero maze kurinwa ngacamererwa nabi. None ubu rero ndasinzi ntahe hagati ngaha ku kigo ca bose, ubu ndamerewe neza mu buzima. Uwo mutima wafashe kuva kera kugera n'uyu munsi. None mugabo aho inje ino umutima naciyemererwa neza kuva shika ngaha. Umutima mwampaye waramereye neza. Nababara ku mutima bikaza ku mubiri bikazibagura bikaja mu mbavu hose bikarya umubiri wose mu bitugu. None ubu rero aho nzino rero naciyemererwa neza gose ntiwora. Nta gikorwa na kimwe nakora, nta na kimwe nihereza. Kada naciyemererwa neza no kurya sinarya. Haraza uruntu ku mutima rukamotora ngaca ndaho. Mugabo maze kuza ngaha naciyemererwa neza. Maze gushika ngaha Imana yampubuye ngo nze ngaha. Ahubwo iri yakwiragiye mu maradiyo hose tukaza turabyumva yuko ku nshuti ya bose bavura. Naciyemererwa bavuga ngo ayo makonyera ngo ntuzogenda utambutse ngo nawe ugenda ku nshuti ya bose ngo n'amahera ugiye konona. Jewe nta mahera ngiye konona, ngiye kwa muganga ninapfa ndapfa muganga avura indwara ntavura urupfu. Ndatimbisha rero ndandatse. Jewe narivuje igihe kirekire mu gufatwa. Je nabanje gufatwa hari mu 98 mbanza gufatwa n'umutwe umene ku mutwe uruhande rumwe ndagwara biramanuka bijya mu giti cy'umugongo ngaha hagati y'amaboko. Hama hatangura kuzibinyanya mu mubiri gushika byanka nuko ntambuka bikanga kongendagenda. Nkagera mpipimisha baragerageza barabura n'indwara nimwe ngwaye. Baragerageza kumenya indwara zose barapima n'umugerageza ngo barabe ko ari umugera wo burimo basanga je nta mugera mfise. Tukebye ntibyari gikunda nuko ntambuka sinashaka kuvuga ngo ngende ahantu ibirometero 3 ntivyakunda kunambuka n'amaguru. Nacagoma nzungurwa mu mutwe ngacagomba kugwa ibinyanya umubiri wose urumva uruhande rwose rwari rwarabiye. Hanyuma ndabandanya ndivuza no kutabandanya nivuza manere mugabo bikanka kugeza naho nivuje imyaka 15. Kanyuma rero mbona amaze kugira ku miliyoni 21 avanda hakaze kati y'amafaranga aramperana ukene burantera canza ndabaza abantu boshira kuza baramfasha mugabo sinzi ngene ariko ndumviriza radio umunsi umwe numva ahantu bita ku nshuti ya bose bari kwavuga mu radio ndiko ndumviriza radio hagende yana numva bavura ibintu vy'imitsi reka nzopime ngere ndabe kwaho hantu bashaka kugira ico bamfashije. Jewe narasimbiye ndagenda maze gushikaho ndabaganira ingene meze ndabiganira ingene nagwaye n'imyaka maze nivuza baca baranyandikira umuti. Uwo muti ndawufata hanyuma ntangura kumva kamtene ko munda hose narahiye harahiye inyama zose zo mu runega ziri mu ngo zikoroke. Ariko ubona ngo gufata imiti ko nshuti ya bose numva biragabanuka. Numva ntanguye kuzana inguvu, numva ntanguye gukora. Je nkoresha imota kubisanzwe gushika ubu je nashaka gukora ntwaye mukiriya hajya mvuye kumutwara bacashikanyana. Ariko ndashaka gukora 24/24 naruhutse. Uje vraiment ndashimira Imana kubera uko numva narose agahengwe kandi iyo miti yamaye agahengwe gushika n'isa. Je maze imyaka 24 ngwaye mbwa ku nshuti ya bose nta myaka yaheze ndahivuza. Ngira ngo ni nk'umwaka n'inusu kugira numva agahengwe byo fashe nk'amezi uko ntanguye gufata iyo miti natanguye kumva agahengwe maze nk'amezi 3 niko ndayivuza. Mugabo ndanumva bigenda bukebuke mfata imiti numva nyine bigenda bukebuke gushika ndumva ko meze neza tangora nafise nababara mu gipande cy'umutwe. Umutwe uruhande rumwe bigaca bimanukana umutsi uruhande rumwe bigaca bimanukana hampande giti cy'umugongo kumanuka bigaca bifatana n'itako rimwe bikamanuka no gushika mu kirenge amaja mwihonyorera ngaha mu kirenge nyene ha ku gitsintsiri kuduga gushika mu mutwe. Mugaha nini hano nababara cyane gose nkigwaye gose ni ngaha mu yungiro ry'amaboko aho imitsi yo mu mutwe nyene ishikira no hano nababara cyane gose nicaye bikanga nuko nicara mugabo gushika ubu nta kibazo mfise ngo ndicara neza atakibazo. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambere
ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mu Gisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mu Gisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru. Ibujumbura mu Gisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo. Imakamba mu Gisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mu Gisanga kwisoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Tubibutse ko ikiganiro ari ganira na muganga mutegurirwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega. Kino kiganiro mushobora kugikurikirana kuri YouTube no kuri Facebook mwandika ijambo inshuti ya bose. Aya maguru igihe yadufashe twavunika umugongo ibitugu bigakoroka amazi agaseseka muri ano maguru nta n'inkamba mbi twashira mu kirenge ngira ngo haheze nk'imyaka 30 nta hantu namwe ntari nagenze ngenda kwivuza ariko byari byaranse aho nzi hano kuri no inshuti ya bose niho naciye ntangura kuronka agahembe. Ubwo bugora twari twibagiye ko ari nyene nk'ibintu twaba twaratambutse ariko rero kubera twari twagenze tuguma tubandanya tugenda ku bapfumu byarahavuye biranka agahengwe je nageze ku karonka shitse hano ku inshuti ya bose. Batubwira ko ari uburozi bakatubwira ko ari imizimu bakatubwira ko ari imiti twatambutse ariko rero twaciye dusanganira ngo ko ari kutubesha. Imyaka 30 yari iheze none nafashwe ari imyaka 20. Iyo myaka 30 rero yari iheze nguma ngenda n'ibihumbi jana ngira byari byararenze ariko aho nziye kuri no inshuti ya bose naciye mbona naronsa agahenge. Baduhaye imiti iyo miti rero bampaye nkaza ndasiga kuri ano maguru hama barampa niyo fata nkaza ndamira kujya umuntu amira imiti ibinini bya saa sita no mu gitondo no ku mugoroba naciye ndonka agahenge. Iyo miti y'ikurundi yatugiriye akamaro kubera ndiko ndayifata naramererwa neza cyane n'agatiro karaza n'ahandi nkigiye onye nta n'agatiro naronka. Aya maguru abatari barambonye igihe yaragwaye ibitsintsiri byari byagomba gucika agaseseka kw'amazi nkabyimba ku mirundi hagasa n'agahama. Iyo miti ndiko ndayifata nta n'ukwezi kwaheze ntaratangura gutambuka naciye ntambuka ubwo nyene nkaza ndahonyora hasi bigakunda n'ahandi sinahonyora no hasi. Rero turiko turayifata yaratumerera neza ikadutemba neza n'agatiro nababwiye ko kashobora kuza. Nari naje gushima ko bangiriye neza bakamvura kandi n'ibikorwa by'iwanje nshoboye bike nkabikora. Ibikorwa dukora ubuye nk'isuka ndayijana nkaja kurima nkagenda kwicira n'urukwi nkarusatura ariko ico gihe n'amazi yarananira kudaha. Naragize ikibazo ca hypertension ndivuza mugaye hypertension iranka gukira maze gushika muri iki kigo ca inshuti ya bose ndakumanza nivuza ingwara ico gihe n'ukuguru kwari kwaravyimbye abaganga baza baravoma none ubu Imana ishimwe ubu ndafise agahengwe narakize. Ndashimira Imana gose n'abandi atari jewe barakwiriye kwegera iki kigo kama cy'ubuvuzi inshuti ya bose uko barafasha abagwaye ingwara zitandukanye. Bakuguru bamaze kumvoma azana ibintu mengo na makoto makajya gashishi badutekeramwe imyunyu karatimbana umengo nyene na makoto uvuye ku karatimbana kwera ibintu bitari bike niho ndagenda none rero aho tugeze ubu turashima. Ico gihe nari nasinzikaye mvuye nkongaha ngo ntambuke nk'intambuko nka zitatu camenga ngo mba nturike nasanze ikigo inshuti ya bose kidufasha
vyinshi nari ngwaye kandi iyo ngwara bariko bambwira yuko bambaga muganje ngaha mu kigishuti ya bose bona ndahivurije neza bampaye imiti muganga arambwira ukuntu ndayifata rivura iyo miti rankitsa neza iyo ngwara ni ingwara yo mu matengatwa nari nagwaye itengatwa ry'ububafu niryo ryari ryavyiimvye ku buryo ringana n'igifusi fumbashe ryangana nk'igifusi ku buryo ryanja gose ndiko ndagenda ntivyakunda ko ngenda nibwo rero baca bambira yuko bazongera operation ca ndazashikira muganga nawe aca aranyitaho iyo ngwara yanje yari yafashe muri 2017 gabo ikigo inshuti ya bose naje kuhitura mu 2018 maze kuza muganga ikigo cishuti ya bose nkamwiganira ukuntu ngwaye umuti nawufashe mu kiringo kingana n'ukwezi nawufashe umuti waramvuye neza bafise imiti ivura ukurikije ukayifata uko bakubwiye ni imiti ivura mbere irakuvura ata n'izindi nkurikizo zose urakugira mu nyuma mugahoho irakuvura n'ubundi buntu buba busanzwe buri mu mubiri bukagenda burakira kubera je narifise n'indi ngwara yo kuribwa guhera ico gihe nayo ndasura kumva gushikana ingwara yo kuribwa n'ukuri yafashe kera nkiri umwana gose niga nka 6e niho yafata narinze shika ico gihe kubera naza kwivuza mu kigo inshuti ya bose niga mu mwaka wa 12 geze ico gihe iyo ngwara yo kuribwa nari ndayifise nararibwa gose biteye ubwoba no kwishuri sinabasha no gutonda kw'ishure kubera byarambabaza ndiko ndagenda ku buryo ngiye byasaba umwanya munini kugira nshike kw'ishure ca ndagezaho kw'ishure sa n'uhagaritse kugira mbanze nivuze nkire hama rero ingorane ryanteza mw'ijoro sinaryama kubera ryararariranja kubera ku rucato hari utuntu tw'umufunyunyu twifunyafunye nitwo rero twaza turanja gose bariko bararondera amahera yo kuja kunyopezi bagomba banjane gabo bagomba banjane ndabitinya nguma ndababwira ati nibarindire hari genukira kubera naratinya kopegwa mugabo rero ico gihe inshuti ya bose nayibonye nk'umugenzi yaserutseko nk'inshuti kubera intuze yo kopegwa yari yamaze gufatwa nibwo rero nacangira imana ikigishuti ya bose kirahambera kirangarukira batarenze kunshira kivugi ingwara n'ingwaye jewe igihe nitura inshuti ya bose nari ingwara zatuma mbabara mu gikiriza mu ruhande rw'ukuboko k'ububafu hanyuma rero maze kuza ngaha baca bantura umutima bantura na diabete hanyuma baca barushirizaho kubandanya barampa imiti nguma ngaruka ngaha nipimisha hanyuma kugera ku rwego rw'aho basanze imiti bampaye yakijije ingwara y'umutima na diabete ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga kwisoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe je nayengwaye stoma naringwaye umugongo naringwaye hemorrhoide naringwaye no ubushobozi buke kubasha kumugabo je umugongo ukuntu narimerewe naraba cyane amaje mu kiyunguyungu sinashobora no kunama je nicaye bikakomba hasi bagenda kunkura hasi mu mushishito naho nararibwa
ku mabanga yubatse naho narakora akanya gatoya ubwo nyene bikaba biheze yego koreka byagiye umugongo wari wadufashe kera ari 1998 numva umugongo yuko mbaba hanyuma rero ndawugwara jewe niho numvise ikiganiro je naganje kwivuza mu Rwanda ndana yuko mfite agahenze umugongo nari ndawugwaye imyaka 22 umugongo bunya ntangwana mfise ubona je no kuri nari naramugaye kwere no turagenda kubira ya misi yose katurakora neza nkuko tubikora nyene tuturafata estoma twagiye kuyimenya muri 2002 estoma nararibwa nyoye nk'inzoga nkaca numva mererwa nabi narashaka gucibwamwo agirane umva bikanka gose simenye ivyo ari byo niho rero bambwiye bijya ni estoma mugabo aho nshikiye no ku nshuti ya bose yarashobotse yuko mu imiti yarangiriye akamaro kwe ubetse neza gose ubona ngorane nta kibazo naraje ngaha kuri ikigo inshuti ya bose nari ngwaye ingwara yari yarananiranye kuvura iyo ngwara akaba rwarugwagasha mugabo nshitse ngaha muri ikigo inshuti ya bose naraje ndahageze nasanze ari inshuti ya bose koko barampaye umuti uwo muti warangiye akamaro nayo kugeza uyu munsi nkaba narakize kandi agenda ndabishima gose mubandanye muvura kabisa si bimwe bivuga ngo guhigo ntikivura kiravura mbere n'uwoba afise izi ngwara yananiranye yohanyarukira nawene akaza nawene akivuza kwihigo inshuti ya bose yaje byananiranye yuko nokira hanyuma rero sinzi ngene yumvise publicité ku radio numva ko ihigo kihari inshuti ya bose ndavuga ntireka nzojeyo mugabo naje narembye uko nagwaye ica ndaza kabisa barampaye imiti irangira akamaro yego mbona ningwaye nk'imyaka yobashika nk'ibiri kuko iyo ngwara yariguruburiza ikiguburiza mugose bwamenye icyo ngwaye kuko iyo ngwara mu gufata naronda burya nkakama amaraso mugabo ubu iyo ngwara yarakize kabisa gose ushikana n'uwo munsi rero ndakomeye